nimuhorane n'umukama inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe n'abatayo mweranda mukama. Bavuye mu isinagoga, Yesu ari kumwe na Yakobo na Yohani barora kwa Simoni na Andrea. Nyabukwe wa Simoni yari ku musego agwaye inyonko. Buno nyene baca baramuvugira, nawe aramwegera amufata ukuboko aramuvyura. Nyanyonko ikirakira aja mbere mu vyo kubazimana. Ku mugoroba izuba rirenze bamuzanira abagwayi bose n'abasazwa n'amashetani. Igisagara cose cari cakoraniye imbere y'inzu. Akiza abarwayi benshi bababaye kwinshi, amashetani nayo akayirukana yose, kandi ntiyareka ngo avuge kuko yarazi uwo ari we. Bukeye Yesu ahengera umutwenzi utarakika, aravyuka arasohoka aja ahantu hiherereye abari hasengera. Simoni nabo bari kumwe bamuja mu nyuma bamushikiriye bati, bose bariko barakurondera. Nawe ati, hogituje mu bindi bigwati ndahigishe naho kuko arico canzanye. Aragenda rero yigisha mu masinagoga y'ubugarire bwose kandi yirukana amashetani. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tuzirikane dushingirana cyane cyane kuri aya majambo y'Imana dukura muri iki gisoma cya mbere mu gitabo cya mbere cya Samueli. Twarumvise ingene Samueli yabonetse ku gitangaro c'Imana, hageze nyina w'ibyo yari yaremereye umukama hamwe yamusaba agira ati, ukangabira umwana w'umuhungu, zoheza nanje ndamugusubize, azoheza abe mu ngoro yawe agukorera imisi yose y'ubuzima bwiwe, ngo mbere nta n'umushatsi bazomuma. Cari ikimenyetso c'uko ahebewe gose Imana. Muri ico gihe kugira ngo umuntu agaragaze yuko yahebewe Imana, harimo no gutereka umushatsi. Abafise uruhara canke abimwesha uruhara, manda bacokoza niyo bari bakiye kuririmba bati, Imana niyo ruhara rwanje. Abafise uruhara ntibabibaza yuko batahebewe umukama. Cari ikimenyetso c'inyuma cerekana uwahebewe umukama. Ni nk'uko mubona ababikira bambara amavware, agaragaza yuko baherewe Imana. Hari abantu bamwe bagomba kubashiraho ikiganza bakaza muritonda, iza zobabaza igituma mu mwinjirira, kuko n'abantu bahebewe Imana. Samueli nawe nyene agaheza agaheberwa Imana. Igituma ashingiye guhera ngaho kugira ngo tugaruke ngaho gatonya tugakura inyigisho dukura kuri nyina wa Samueli. Samueli nyina wiwe yamuronse acotse arushe rwose, ariko amuronse murabe ikintu twese twaronse twacotse kandi ciza, kikadukura mu kangaratete, kikadutera iteka, tugahimbarwa mu bandi, tukaronka izina, bene abandi bagasigara bagomba gushaka kudusaba adrese b'itelefone zawe, bakeneye ko tuvugana, uba hehe. None umuntu Imana yibutse ngere bose bacashaka ko bagenzi biwe. Ariko ana ico nyine wamenga cari kimuzaniye guca amenyekana, kundwa, bose bagashaka kumukorako, bose bagashaka ko bagenzi, kuko abona yuko Imana umengiriwe yamugendeye, aciye gisubiza Imana. Kandi kugisubiza Imana bica bimutuma ashikama atsimbatara mu Mana. Ubu harageze aho Samueli aja imbere nawe aciye yizimanganira, mugabo ari kumenya Imana. Hari abantu batinya kuba mu gacerere ko kumenywa n'Imana, bakaba bashaka umwanya wose kuguma basamangwana, basayangana, bavugangwa, bafise ijambo, aho bashitsi bose bagira ko bwakeye. Ugasanga umenga umuntu asigara umuntu umeze nk'akanyugunyugu, aguma hanze yiwe.
ni naho abantu uzosanga bagira amahoro make, kuko ibyabo byose bumva umenga biri hanze, ntibiri iwabo, ntibaremye, si ibintu bumva yuko bari kumwe nabyo, baguma barwana kugira ngo babizigame ibyo hanze gusa, mugabo ugasanga yarasanzaye, kuko hanze si iwawe. Hari ahandi iwawe ubamwo utahazigamye kumwe n'uyo agaba byose, ibintu birashobora kugusanzaza. Nyina we nawe yarumva yuko igihe ciwe kiriko kiragenda, ategerezwa guhereza umwana w'Imana agasubira nko mu buzima busanzwe. Hari igihe Imana idushikana ku masfikise y'ico twasavye, hakagera ikagira iti garuka ngaha, hanyuma ubuzima bubandanye, wowe ndagufitiye ingene buzobandanya kuri wawe. Mugabo ugasanga iyo twamaze gushikira ikintu kituryohera, biratugora kugihereza Imana ngo tugume turaba Imana, tukacigungana, tugaca tubwira Imana tuti icyo twapfana cari ico, nararonse ico nashaka. Ukazogaruka kumara ari uko ubuzima bugukubise, hari ikintu Kenya ukagira uti mukaba ndagarutse, ndamaramaye nta kundi, ndagarutse usubire ume. Ariko Ana agaheza agaca ahereza Samuel, mu kumuhereza agaheza agacira inzira Samuel wiwe, akabandanya inzira y'ubuzima bwiwe. Twaciye twumva rero ibijanye n'umuhamagaro wa Samuel. Samuel amaze guherezwa akaja gukorera mu ngoro y'Imana. Tugarutse gatonya kuri nyina wiwe, nyina azosigara yumva ko ahimbawe, azosigara yumva iteka ryiwe mu kungene Samuel ariko arakorera Umukama neza, agatunganya neza ivy'Imana imusaba, ubuhanuzi Imana yamucishako kugira ngo butunganye bwegeranye igihugu c'Imana, kuko ico gihe bari bagisanzaye muri ya miryango. Ntangeka Ana agahimbarirwa no kumva ingene Samuel ariko aragifatamo neza, akagerageza gutunganya no kuringaniza neza igihugu c'Imana biciye ku majambo Imana yamucisha, ngo nta jambo na rimwe yigeze atakaza. Ugomba mbere kugirira neza umuntu, mufashe ntihagire ijambo ry'Imana ryigera rimutakarana mu buzima, uzomugiriye neza rwose. Burya birafise aho biva muri mama wiwe. Umuntu uri kurumviriza ijambo ry'Imana wibungenze, ukuri kuribungenga umwana wawe muri uyo mwanya, niko azobikurana, niko azobivukana. Kujya kuntu nyina we yakunda kumviriza Imana mu biriko biramugora, vyamutumye abyara umwana azi kumviriza Imana, ntatakaze ingingo n'imwe Imana imucishijeko. Miseza turaganira, ariko yitangira inyungu z'abana bamushikiwe batashoboye kuvuka neza ngo bakure neza, akagira ati barangoga jewe sinzi ingene nzobagira. Ntigukorera abantu bene abo urabira muri bo ntavyo ushobora, ubakorera nk'Imana itadukorera irabira mu vyo usubizwa n'abo ubikorera, mugabo ukabikora kukugira utishaka gusa, n'uwo nanje yankoreye ibyiza, niwe ndiko ndasubiriza mu ndumane, mu kurindira ababandi ko bazokumva ko hari iciza ariko ndabakorera. Iyo dutanguye gukora ibyiza tukabirabira gusa mu kungene byakigwa nabo tubikorera, duca ducika intege. Mugabo iyo birabira mu Mukama, uramenya yuko uri kurabikora Mukama, kandi uri kurateragira impera n'imperuka, iyo neza irateba ikavyara ubuzima. Nyina wa Samuel rero agasigara ahimbaga no kumva ko yasohoye Samuel, kandi Samuel ariko arakora neza ibintu. Birashoboka ugasanga ari ababyeyi badasohora abana babo, badasohora abana babo, hazavamo umuntu akantu kose kabaye mu nzu iwe, ingenje kubaza mama, ingenje kubaza papa, warasohotse waravuye mu nzu iwanyu warubatse urwawe. Ntiyigeze asohoka yagumye mu ijipo ya mama wiwe canke mu ishati ya papa wiwe, kandi kose gakomye aranza kuja kubaza. Ntafise personalite
ukumurera kuwe ntibyamuhaye igihagararo cy'umuntu ari mu mwidegemvyo. Nyina wa Samweli kuko afise umwidegemvyo mwinshi mu Mana, arumva neza ko Imana imurutira Samweli. Samweli niwe byitwa mu biboneka mu mico y'Abanyisirayeli ko ari we ahiteka agaha igihagararo mama wiwe, ko umwana w'umuhungu cyo kimanye nawe yasabye umwana w'umuhungu, niwe yavugira mama we, niwe yahiteka mama we, niwe yahiteka ryose rya mama wiwe. Ariko niteka mama we yagira atarafise akarihereza Imana, akagumana n'Imana. Tugire Kristo. Uyo mwimenyerezo tubimenyereze hakiri kare. Kurekura ibyo byose wamenga biguha iteka, bigutera ubwishime n'ubwibone, kugira ngo ugumane umwidegemvyo wo kumva uti Imana irampagije. Kuko nutavyimenyereza hakiri kare, hazoza igihe byose biza birakwiyaka, n'umubiri wawe ukakwiyaka, ukumva ingene ugenda uhera. Jewe ndageze mu myaka yo gutangura kuvyumva, umva ibintu biriko biragenda mu menga nobigumya mugabo ntibikunde. Batangura kubona umushatsi wirabura ugenda akaza uwera, ukabona kugumya uwera, amakanta y'ibiki byose ugashira mu kaguma wera, biriko biragenda. Rekura, hereza Imana. Nutabigira neza hakiri kare, Imana irazira kutuzanira utumenyetso duto tukumenya kurekura, kugira ngo ugumane nayo. Wahora wiyumva ingufu ugaterura ibintu, mugabo usunitse ikintu ukazambura kashutsa. Biriko biragenda, rekura bigende, utangure gufata ibindi bishasha. Kuko hazoza igihe ubuzima bukakubwira ati humiriza, urekure vyose, utahe. Harubona batatabiza abagwana ngume ngaha murabinjanye bashangagiye, rekura genda uruhuke. Ugumye umwidegemvyo wo kugumana n'uyo adapfa atigera hera. Uku guhereza Samuel kwa Ana kurimo inyigisho nyinshi, tubizirikane utabica ko twiruka nk'ibintu umenga byarabaye bigaheruko. Ikindi naco ni ikintu dukura ku nyigisho ikomeye cyane kuri Samuel, ingene yita mu muhamagaro wiwe. Nyina yamaze kumucira inzira y'umuhamagaro wiwe mu kurangura ico yemereye Imana igihe yamuronga. Kwama twibuka tuti umuntu wese burya hariho ingingo y'Imana imuriko, nitumuraba uko tumushaka gusa canke no mu byo wenyene ashaka, mugabo ivyo byose akagenda arabiteranya, hanyuma akagira igihe akabaza Imana, akabaza n'abantu bamukurira. Hari abantu uyu munsi uza wumva ngo abajene ibintu byose abajene byiza, barakeneye gushirwa imbere, barakenewe gutegurirwa, mugasanga baribagira nabo gushira imbere abakurambere babo. Hari umuririmbyi yigeze kuririmba ngo kinywa cha mzee kinanuka, ngo ariko nikivuga ikinyoma ariko akisema ibongo. Bwana kugira ngo amenye ko Imana yimuyagiye yahatuwe n'uyu mutama Heli. Turitondera umutama ari hafi yawe, arafise ukungene yumva Imana utarumva kuko utarashika mu myaka yiwe. Abo nabo bitwaza mu ko bakiri bato bimva nk'amaraso ashushe, bakibagira yuko bafise iyo bava, hariho abantu bamaze gushinga imizi bwabo. Nijo n'abamaze gushinga imizi bagafashanya n'ugaruka rukabasazura, bakumva nabo ikintu gishaje kiriko kiraza, mugabo bakagira imizi myiza kuko nibo bayifise. Ico gituma mu Mana by'ukuri nubwo gacamo ntibyategerezwa kuzana amadega, ibyo bintu vya conflit de génération. Samuel ahatowe na Heli, yaguma yumvira muhamagara ntaturi ibyo arivyo, kaza yiruka kwa Heli ati ndarengutse kukumpamagaye. Heli amaze kubibona inshuro nyinshi, burya nico kintu abantu bakuze bafise, barafise iyo ngabirano yo kumenya kugira analyse, kumenya ingene ibintu bikurikirana, bakumva mu ijambo, kuko baramaze gukurikirana ibyabaye byinshi mu buzima bwabo, bakabona bati ibintu byavuga ibi, byava kuri ibi, byashira ha.
Heri jambo ry'Imana ryabivuze ngo yaratanguye guhuma, amaso yaratanguye guhuma, ariko umuzirikanye ubwenge n'umutima wiwe birakanura. Naho yosinzira asinzira nk'uburundi bugona buri maso, umutima n'umuzirikanye birakanura. Nibyo bifashije ako kajene kumva ijwi ry'Imana, kumva ingene Imana iriko iramuhamagara, akanamwigisha n'ingene azoheza akitaba, agaca bugufi akareka Imana ikaba ari imubwira. Dusaba Mukama kugira ngo atugwirize abantu bene abo hagati yacu, abantu bazi kumviriza Imana mu biriko biraba. Heri ntiyumvirije Imana ngo arabonekewe, mugabo niwe mu kutabonekerwa agakurikirana ibiriko biraba mu buzima bwa Samweli, azokumvisha aho Imana iri uzobonekerwa mu nyuma, akagaruka kubwira igihugu cyose. Abo bantu batwigisha kumva Imana mu biba by'ubuzima bwacu bwa misi yose aho hanze, abo bantu barahambaye muri ubu buzima. Ahandi ho isi n'ubuzima byojoragirika bigata inzira y'Imana tugasanzara. Abantu bitonda bakumviriza bakabiha umwanya, bagasenga, bagakurikirana, bagaterateranya iki na kiriya, bakumva icyo Imana ivugiyemo. Dusabe n'ubwo bwenge, nicyo bita rero discernement, ubwenge bw'abantu badatwarira hejuru ariko bazi kumviriza Imana intambuko zayo mu buzima bw'ibiba iminsi yose mu buzima bwacu. Imana ibatubwirizemo kandi bagwize hagati yacu, ituranduremo ako gatima ko gutwarwa no kuzahuka kubera ibintu by'ishari, ibintu by'inzigo, ibintu bijyananye n'ubwibone. Umuntu akamenya kumviriza. Ntutwavuga mbere no gushoka kuvuga, twavuga mbere no kubaza kumviriza. Terateranya ibiba hama ubone conclusion nziza. Imana izokubwira ngo bibaye mw'ijoro. Imana irakunze gukora ibintu byinshi mw'ijoro. Mbega ijoro ryanyu murimara gute? Ngo bari baryamye, Samweli ngo aryamye hafi ngo y'isanduku y'isezerano, ni ukuvuga aryamye hafi y'amajambo y'Imana, ko iyo sanduku y'isezerano y'amajambo 10 y'Imana. Uguhora iyo uryamye wumva kuryamanye ijambo ry'Imana, cyangwa ibyo bintu warungikiraniye bya WhatsApp bikagusanga mu mashuka ukarara mu biharadabu, uzokumva gute Imana? Mw'ijoro hazuza ibindi bintu by'amashitani n'ubwijima mwinshi bikuvugiramo. Uryamye urinze kuraba ibintu byo muri YouTube byose, ugasanga uryamye urimo ibintu sinzi kama gushaka uzubyuke neza, ukabyuka ufurutiye, ufuragira abo muhuye bose. Ibikunda ryama hafi y'isanduku y'isezerano. Hariho abantu usigaye mbona babigira, ukabona baryamana Bibiliya ku musaya wabo, akangutse atangura gusoma ijambo ry'Imana rimukanguye. Abantu bagasanga aryamana telefone, birajyana telefone muryamana ku mutwe mutayazimije, amaonde abataha mu mutwe, ugasanga kapasite mnezike yanyu, memoire yanyu ntigikora neza. Heri yari nawe aho yirahira hafi y'ingoro y'Imana. Niko biba mw'ijoro. Twumvise Yesu nawe intango y'umunsi wiwe. Aya majambo y'Imana tuyaca ko twibuka. Wumve nawe ingene woringaniza intango y'umunsi wawe n'ingene wosozera umunsi hafi y'Imana. Ibiri hagati bizoca bitwaba mu Mana. Amen.